Maramutse Oriane ayavugwa cyane n'intambara iri muri Ukraine. Leta z'Ubumwe za Amerika yarayifashe ingingo yo kutazosubira kugura ibitoro na gaze mu Burusiya. Perezida Joe Biden avuga ko iyi ngingo izoshira hasi inguvu z'igisirikare cy'Uburusiya mu gihe kibandanya ibitero kuri Ukraine. Iyi ngingo yiyongereye ku rundi rukurikirane rw'ibihano vyaciye mu mategeko ya perezida agamije gutururuza perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Muri iyi ngingo yafashwe ejo kuwa kabiri, umunyamerika wese ngo azoshinga imitahe mu gisata c'amasoko ntanganguvu mu gihugu c'Uburusiya azoifatirwa ibihano na Amerika. Mu mwaka uheze Leta z'Ubumwe za Amerika yarangura utugunguru tw'ibitoro hafi 700 buri munsi, mu gihe Uburaya bwagurira Uburusiya nabwo utugunguru tungana imiliyoni 4.5 ku munsi. Ibihugu bihurikiye mu kigo mpuzamakungu kigenzura ivy'amasoko ntanganguvu byaremeranije kuzoza birimbura utugunguru tungana imiliyoni 60 mu bitoro bifise mu bubiko. Amerika yemera kuzoza irasohora ica kabiri c'iki gitigiri kugira bahagarike gushorera Uburusiya. Perezida Biden ariko yamashimika avuga ko atamugamba afise wo guhonyoza abasirikare babo muri Ukraine, ariko ngo ibi bihano bikomeye bizoshira hasi perezida Putin w'Uburusiya. Kuri aya makuru nyene Uburusiya bwatangaje ko buzohagarika ibigwanisho muri Ukraine ejo kuri wa gatatu kugira haboneke umuhora w'abasivile bahunga. Ibigo bitororokanya amakuru by'Uburusiya byatangaje ko ibi vyemejwe n'umugwi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu Burusiya ujejwe kuganira na Ukraine kuri iki kibazo. Umugwi wa mbere w'abasivile watanguye guhunga ejo ku munsi wa kabiri mu gitondo, cane abavuye mu gisagara ca Sumi. Abandi bahunze n'ababa hanze y'umugwa mukuru Kiev, ariko abagerageje guhunga igisagara ca Mariupol kirimwo ikivuko ntivyabakundiye mu minsi iheze, aho Ukraine n'Uburusiya bagirizanya ko bataborohereje. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abamaze guhunga intambara bageze ku miliyoni 2. Polonye yonyene imaze kwakira umiliyoni 1.2 vy'izo mpunzi. Nayo muri Pakistan abategetsi bavuze ejo kuwa kabiri ko abantu bashika 5 mu bajeje umutekano barishwe, abarenga 30 barakomereka. Ni mu gihe umwiyahuzi yiyambariye ko ibombe yayituritsa ku modokari zarimwo abategetsi mu bumanuko bushira uburengero bw'intara ya Baluchistan. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu waremanze ico gitero cejo kuwa kabiri cabiriye mu gisagara ca Sibi. Ni igitero c'umwiyahuzi kigize kabiri gikozwe n'uwo muhari w'iterabwoba mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe. Abategetsi bo mu gisata c'amagara c'umutekano bavuze ko iyo bombe yaturikirijwe mw'ibarabara mu gisagara ca Sibi haheze iminota mike ukurikirane rw'imodokari zitwaye perezida wa Pakistani Arif Alvi zirenganye. Ntibiramenyekana nimba perezida ariwe yarondegwa. Ku munsi wa gatanu naho uwundi mwiyahuzi yariturikirije ko bombe mu musigiti w'i Peshawar ku mugwa mukuru w'intara ya Khyber Pakhtunkhwa, yica abantu 63, hongera hakomereka abandi hafi 200. Ahandi yavuga ubwicanyi ni muri Afrika. Muri Nigeria abantu bitwaje inkoho barishe abantu bashika kuri 57 bo mu migwi y'abanyagihugu bahisemo kwicungerera umutekano mu mirwano yabahuje mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Perezida Muhammadu Buhari yaraneguye yivuye inyuma iyicwa ry'abo bantu bishwe nabo abanyagihugu bakunze kwita abasuma, abica mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abajejwe umutekano bemeje ko uko gutana mu mitwe kwabaye ku munsi wa mbere muri zone ya Zuru muri leta ya Kebbi. Bavuze ko ibiziga 57 ari byo byatowe, mu gihe abanyagihugu bo bemeza ko abantu 62 aribo bahasize ubuzima.
Mu gisata c'amagara y'abantu dutandukire muri Hong Kong aho ico gihugu arico kigezweho aho abariko baricwa n'umugera wa COVID-19 barushiriza kwiyongera. Abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko igihugu kigeze mu bihe bitoroshe aho ubwoko bwa corona bwiswe Omicron buriko burakwirakwira mu bantu ku muvuduko munini. Ibi byatumye abategetsi bafata ingingo zikomeye zirimwo gushira ingufu mu gupima abanyagihugu. Mu ndwi iheze Hong Kong yaronse ibitigiri bitari bwaboneke by'abantu bangana 56,800 bashasha banduye. Ni mu gihe mu bihugu bitari bike ku isi iki kiza gisa n'igitanguye kwibagiranwa aho ingingo zikomeye zari zarafashwe ziriko zirakugwaho buhoro buhoro. Ejo ku munsi wa kabiri muri Hong Kong habonetse abantu bashika ku bihumbi 28,475 banduye COVID-19. Urakoze Aloise Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikire no kuri Facebook, adresse yacu ni VOA Radio Yacu. Ejo ku munsi wa kabiri itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu amakungu yose yarahimbaje umunsi wahariwe umupfasoni hamwe n'utwigoro tubandanya gukogwa kugira ngo haboneke ubungane nyakuri hagati y'umupfasoni n'umugabo. Ahantu hose byahejejwe n'inkoni ndende ikubiswe ababikoze. Ahantu hose narisubiramwo byakishwe n'inkoni ndende. Ndaguha akarorero ngaha muri Canada hako kurita umugore muri iki gihugu wo kwiba abandi. Iyo ni Regine Cirondeye umurundikazi akora ubushakashatsi mu byerekeye agateka k'abafasoni. Unaho makuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagore baharugwa mu bihumbi mu gisagara cya Uvira barahimbaje umunsi wabahariwe basabira amahoro abagenzi babo bo mu misozi miremire ya Fizi na Mwenga bugarijwe n'ibibazo by'intambara. Umenyesha makuru bishwe rya Amerika Vedaste Ngabo yadushikirije iyo nkuru tumutega amatwi. Kimwe n'abandi bagore batuye hirya no hino muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abagore b'ingeri zitandukanye batuye mu mujyi wa Uvira bizihije umunsi mukuru w'umugore aho bari bateraniye kuri meri y'uyu mujyi binyuze mu ndirimbo, imivugo, ikinamico ndetse n'amagambo abagore bagiye bafata. Bagarutse ku kibazo cy'umutekano muke wibasira abagore bari mu turere turimo intambara twa Fizi, Uvira na Mwenga. Malini Tilaponga ni umuyobozi uhagarariye abagore muri Uvira avuga yuko uyu munsi atari umunsi wo kwishima ngo abagore banywe inzoga, ahubwo ko ari umunsi wo gutekereza ku mutekano w'abandi bagore bugarijwe n'ibibazo by'intambara. Yagize ati hali ya usalama sio nzuri kwa wanawake, kuna kwa wanawake umutekano si mwiza w'abagore. Hari abagore bahunze bava Minembwe abandi bahunga bava Bijombo, aho bari bose babayeho nabi. Yavuze ko badafite aho barara heza, barara hasi, kandi ko badafite ibyo bagaburira abana. Yagaragaje ko iyo habaye intambara abagore aribo bapfa abandi bagapfakara. Ibibazo by'umutekano muke byagarutsweho muri uyu munsi mukuru w'umugore bishimangirwa nanone na zimwe mu mpunzi z'abarundi zaje kwizihiza uyu munsi mukuru zivuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Ubu ngiye gukora tembera mu ibarabara sana byangombwa batana byangombwa ngo abanyene ngo nibo bariko barifasha abanyarwanda ngo kugwana hariya haruguru. Kubibyo nyara barifije muri no misi umutekano vyema ni mu kibazo mu nkambi bire mu mutekano ntimuke bivanye n'imigwanire kiraba muri iyi Kongo. Umunsi mukuru usanga tumeze neza, ariko ikibazo dufise ni cyuko turiko turataka ati nibaducure tureke kuguma duhonyangwa kwisi impunzi tugende mu gihugu c'amavukiro kuko nta urupfu rutari. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato wari witabiriye ibirori by'umunsi mukuru mpuzamahanga w'umugore yasabye abagore kwitandukanya n'ivangura rishingiye ku moko rimaze gufata intera ikomeye muri Uvira.
usibye ubutumwa bw'amahoro bwagiye bugarukwaho muri ibi birori, hanatanzwe n'ubutumwa bwo kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwatanzwe n'inzego zirimo iza ASR n'abashinzwe ibidukikije, bagiye bakangurira abagore gutera ibiti. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika, Uvira Mutara Kivuye. Mu Rwanda naho ejo barahimbaje umunsi wahariwe umufasoni. Ijwi rya Amerika ryahisemo kugendera bamwe mu bagore basanzwe babeshejweho n'urudandazwa ruto ruto. Abavuganye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi bamubwiye ko ikiza ca virusi ya corona cyasubije inyuma ubutunzi bwabo. Ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu byabereye i Gakenke mu majyaruguru y'igihugu. Kuri iyi nshuro abagore bagera ku 300 bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka bahawe inkunga nyuma y'uko ubucuruzi bwabo busubijwe inyuma na COVID-19. Hari n'abandi bagore bagaragaza ko batabasha gukora ibirori kubera ko bugarijwe n'ubukene. Yewe ntago njya nkwizihiza kuko rwose ntago ubushobozi bwo gukora ikirori ntabwo mba mfite. Njya bisanzwe nkuko nari nsanzwe nta birenze, bifata nk'iminsi isanzwe. So abagore kuri njyewe rwose ndumva ari umunsi nk'iyindi, ntago n'uwo munsi tunawizihiza rwose. No kuba umuntu aryohewe no kuba umugore nta n'ibyo tuzi nuko bisa. Kubavanga umunsi w'umugore, umuntu yitwa umugore kuko afite umugabo. Twebwe abenshi turinduki nta n'abagabo twigirira. Ubwo rero umunsi w'umugore ntago ngewe nko agaciro pe. Twera mu buzima bw'uburibwe bw'ubukene rwose n'ibindi twibera. Ibyo kumenya amatariki ntago tujya tuyamenya. Aba bagore bumvikanisha ko nubwo ibyo bakoze byahombejwe n'icyorezo cya COVID-19 bamazemo imyaka 2, kuri ubu hiyongeraho izamuka ry'ibiciro gabanije na duke babonaga. Kidahenze n'ubugari n'umunyu ari byera mu Rwanda byaba ari biva hanze byose byarahenze, twatungwa n'inyanya n'intuza n'ubugari byarahenze. Reba nk'isukari, urugero isukari igeze ku 5, umuntu ubasha gukorera 5 ku munsi ni bakeya pe. Amakara nk'ubu ngubu mu mufuka w'amakara ugeze ku 13,000. Ubuse wenda tuvuge yuko ikibazo ibituruka hanze wenda byo twavuga ko biterwa n'irantambara iri mu bihugu byo hanze, ariko se n'amakara aturuka hanze kari ikibazo dufite. Hari ikindi cyiciro cy'abagore bemeza ko umunsi wabo bawijije neza nyuma yaho bahawe inkunga yo kuzahura ubucuruzi bwabo bwari bwasubijwe inyuma na COVID-19. Ubu nibwo twe turimo kuzanzamuka corona kwera kiri kurangira, ariko ubundi ntabwo byari byoroshye, intimari zaranabuze kuko tuba dufite ibishoro bike cyane abadamu. Ubwo rero waba ufite amafaranga ukaba wajya gushaka imari ahandi. Hari ikigega cyagiyeho abantu bari bafite ubucuruzi buciriritse cyabageze cyatugezeho. Nuko ngo nawe baraguhaye. Nta kibazo meze neza. Barakubise ariko hagize bashize ikigega cyafashije abantu. Ubu nta kibazo ni sava. Ikibazo cy'ibiciro ku masoko yo mu Rwanda ntigihangayikishije abakora uturimo duciriritse bonyine. Hashize iminsi humvikana hirya no hino mu bitangazamakuru impungenge zizamuka ry'ibiciro. Minisitiri ushinzwe ubucuruzi mu Rwanda Habyarimana Beata aherutse gutangaza ko nubwo hari ibiciro byazamutse kubera icyorezo cya COVID-19, ariko harimo no kugaragara abacuruzi babyihisha inyuma bakazamura ibiciro by'ibihingirwa mu Rwanda. Akaba cyo kuzana none ibindi bumva abanavuga ngo ibiciro byazamutse ariko mu buryo wumva budasobanutse, kuko ivuze ati ibijumba ntabwo tumiza ibijumba hanze tubyeza hano. Hari abajya bavuga bati igiciro cy'akawunga cyazamutse ariko turi mu gihe